Nshuti bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu ndagarutse kugira ngo tubandanye ca kiganiro cacu kivuga ku vyerekeye umunara w'Ibabeli. Ico kiganiro nababwiye ko kizoba mu bice vyinshi, ubu tugeze ku gice kigira 4. Umunara w'Ibabeli ugeze kure. Inkuru y'umunara w'Ibabeli mwarayumvise, n'igihe abantu baronka indimi zitandukanye kuko bari bagiye umugambi wo kubaka ngo baruhe bashike no mw'ijuru bihe izina. Twarivuganye ejo bundi ntitubigarukako, ariko reka tubandanye ndababwire duhere aho twari tugeze. Rero nongeye kubaramutsa aho muri hose mu ntara zinyuranye muri Afrika. Cane cane nobamenyesha yuko mu Burundi no mu Rwanda muri abambere, ni mwebwe muza imbere y'abandi. Harakurikira n'abandi bo mu bihugu vyo mu karere, ariko no munsi sindinze ko bidondagura. Turakunda Afrika, tuyifuriza amahoro kugira ngo muri iki gihe umwami Yesu agiye kugaruka, hari ibintu vyinshi bishika muri Afrika, ariko n'ubundi burere ntimwibaze ngo nta bihashika. Oya, guhungira ino canke ahandi ni nko guhungira imvura mu muvo. Mugabo ahandi naho umuntu akavuga ati ndaguye ndagarutse, hagupfa uno munsi wopfa ejo. Nuko ubona umugani w'ikirundi si ijambo riri muri Bibiliya, oya, ariko nashaka ngo tuganire. Iyo tuganira rero tuvuga ico Imana yadushize ku mutima. Nuko nariko ndavuga nti umunara w'Ibabeli bawugeze kure. Rero twebwe mwabonye ko hari inzira nyinshi, aho hari inzira, ariko inzira turimo irafise iyijana, kandi ijana mw'ijuru. Ndakunda Dawidi yaravuze ati nokora ico nshoboye, hari ikintu nipfuza, nokora ico nshoboye cose kugira ngo ndagishikeko, no kuba mu ngoro yawe. Nanje ndipfuza kuba mu ngoro y'Uhoraho. Ego nawe ndabikwifurije kandi. Reka rero tubandanye. Muri kumwe na Irene Nahazwe, ego pasteur missionnaire hano mu Budagi, ndi uwo muri misiyoni ya Gishiha. Washaka kuhamenya neza, ahantu ibarabara riherera, ugiyeyo wongera gusubira inyuma mu Burundi bwacu bwa Nyaburunga. Yesu rero abahezagire. Ndaramukije abatama b'ishengero na bene data dusangiye umurimo, ndaramukije n'abakristo bahariya, kubera yuko turumva akayaga k'amasengesho yabo. Nuko rero Imana ibahezagire. Nariko ndavuga nti hariho n'abakozi ba Satani, ko twavuze ko hariho abakozi b'Imana. Abo bahisemo Satani, Imana y'amaronko, mu Kinyarwanda bivugira ngo indonke, Imana y'abanyakibi, abagome, Imana itagira ikizira, Imana y'abanyakagaye n'agasuzuguro, Imana y'abicanyi, Imana y'abasuma n'abasahuzi, Imana y'abakora ubuhumbu bw'uburyo bwose, bw'ubwoko bwose, Imana y'abarozi n'abanyakibi n'abatekamutwe bose. Abantu bose baremwe n'Imana. Abantu bose baremwe n'Imana. Imana yipfuza ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Dusomye mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca mbere umurongo wa 27 gushika kwa 28, hari ikintu twumva. Reka ndagisome iryo majambo. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho y'Imana niho yamuremeye, irema abantu bari ubwoko bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke, mugwire, mwuzure isi, muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda kw'isi.
amen. Tugarukirize ngaho. Ababwiye ko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Abakozi ba Satani bo bigisha guhakana no kugabira Imana bakoresheje inyigisho n'uburorero bubi, bajambura ijambo ry'Imana, babajana gusenga ibigirwamana, bita ikibi iciza. Icaha nico bashira imbere, nico bakunda gushira imbere. Baca mu nzira zose zishoboka kugira bashikane umuntu kure y'ubwiza bw'Imana, kugira ngo bashikane umuntu kure y'ubugombe bw'Imana. Aba ndiko ndavuga ni abakozi ba Satani, babajana mu madini, biyerekana nk'abemera, babajana mu migambwe, mu mashirahamwe n'ibindi, bakabakoresha ibitari vyo. Simuze ngo uri mw'ishengero canke uri mw'idini ntashobora kumenya Imana, canke uri mu mugambwe, ariko bazi aho babanigira, bazi aho babicira. Singiye kuvyinjiramo cane, ariko Satani mumenye ni se w'ibinyoma, ni sekinyoma. Yahenze Adamu na Eva, yababwiye yuko nabo nyene bashobora kugira ubwenge nk'Imana. Yababwiye yuko Imana yababeshe. N'ubu Satani ibesha abantu ku buryo bwinshi. Bamwe ibasaba kugarariza ngo bakore ivyo Imana yababujije ngo ntaco, abandi ikabasaba kwihakana Imana. Hano muri kino gihugu c'Ubudagi no mu Buraya nka hose nuko, hari ivyo bita copain copine. Ntiwobwira umusore yibanira n'uwo yita copine canke inkumi yibanira n'uwo yita copain ngo bavane. Abapasitori benshi ivyo barabidohotsemwo, ntavyo bakibwira abantu kubera ko babona bidakunda, ariko turabivuga kugira ngo babimenye, kuko abasambanyi ntibazoja mw'ijuru. Niko muri rya baruwa twasoma igice ca mbere igitabo ca mbere c'Ikorinto, canke ibaruwa rya mbere ryandikiwe ab'Ikorinto 6:9. Ego tugaruke ku nkuru y'ukuntu icaha caje mw'isi. Twabisomye, reka tubisome kandi mw'Itanguriro 3, twaravyumvise ntiturinda no kubusubira kubisoma, kuko Satani yaraje arapenda Eva, aramubwira ati mbega reka tubirondere mbere, nico gituma turi ngaha. Tubirondere twumve ingene icaha caje mw'isi. Ingena icaha caje mw'isi nuko navuze ngo ni mu gice Itanguriro igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi. Uko icaha caje mw'isi. Inzoka yarusha ubwenge ibikoko vyose vyo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyamwa ku biti vyo muri iri tongo
twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo ntitunabikoreko, kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti co kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya, ahako umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bombi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'umusukoni bironkeramwo uducocerwa. Uko si kwa guhonja ka gatabi, uko si guhonja ka kamogi, uko si kwa guhonja ka gacupa, bironkeramwo uducocerwa, kandi baciye babona, ariko ivyo babonye bwari ubugesera, ntibabonye ibintu vyiza. Abantu b'Imana turi abantu b'Imana, Imana niyo yaturemye, turi ubusho bwayo, niko Zaburi ijana ivuga ku karongo ka 3. Ariko Satani wa mubi icamuzanye, reka tukirabe hano. Hari icamuzanye Satani muri Yohana 10:10. Yohana 10:10 aratubwira icazanye Satani ni ikihe. Yohana 10:10 atubwira ngo igisuma, Satani n'igisuma, nikizana n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Uwo ni Yesu yavuga intama ziwe. Igisuma kiza gusahura no kunyaga no kwica, ariko Yesu we yaje gutanga ubugingo busagutse. Ndakwifuriza ubuzima busagutse inshuti yacu. Turabandanya tuvuga ico Imana yadushize ku mutima. Satani yari ahantu heza, ariko arahikura. Kubera iki? Kubera yashatse gusa n'Imana. Dusomye muri Yesaya 14 guhera ku karongo ka 12, turasoma aya majambo, n'amajambo atangaje. Atubwira ngo ariko umucangero atari umwungere bwite, kandi narondeye muri yego none bigenze gute, nego narondeye muri Yesaya 14, Yesaya 14 guhera ku karongo ka 12. Ndabona ari ibinyene, ariko umucangero atari umwungere bwite, kandi intama atari iziwe, iyo ibonye ibingira rije, haje icuma kiranse kirangora ibitari vyo.
si ibi nagomba, ariko reka tubirondere neza tubisome kuko ni ingirakamaro. Avuga muri Yesaya umutwe w'amajambo w'ahantu ngira nsome, Imana ica umugani w'umwami w'i Babironi. Reka tugende rero ku gice, ni igice ca 14 guhera ku karongo ka 12 kugira ngo tubitahure neza ibivugwa aha hantu. Havugwa ngo, ewe kuntu ugororotse uvuye kw'ijuru wa nyenyeri yo mu rubungubungu we, wa mwana w'umutwenzi, ewe ingene uciwe ugashika hasi, wewe watsinda amahanga, waribariye mu mutima uti nzoduga nje mw'ijuru, nkuze ingoma yanje nsumbe inyenyeri z'Imana, uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro, mu ruhande rw'impera y'iburaruko, uti nzoduga ndengaho ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba vyose. Satani uko niko yivugiye ngo nzoba nk'isumba vyose. Bivugiye, ubu tugarutse muri ubu buzima turimwo ngaha muri ino minsi, bivugiye ngo turi hafi kuba Imana. Isirayeli, umwarimu wa kaminuza wo muri Isirayeli niwe yabivuze ati tugiye kandi tubigejeje kure umugambi wo gutunganya ubwoko kiremwa muntu ukundi gusha. Bategekanya yuko igwirirana ry'abantu rizotegerezwa kugenda ryisunze uko abahinga bazoba babitegetse canke babitegekanije. Turi kumwe? Abantu benshi barakomye induru bumvise umugabo araha w'umutunzi avuga amajambo ameze nk'uko yovuga novuga nko adatomoye yuko hari umugambi wo kugabanya abantu kw'isi, kuko bavuga ngo abantu babaye benshi kw'isi ntihagira igikorwa. Ati rero kubera nitwakora neza muri wa mugambi wacu wo gukingira canke wo kuzibira ko abantu bandura indwara z'ivyaduka, ati ngaho tuzoshobora kuba tutari benshi cane umurengera. Babimwagirije, nabonye ikinyamakuru kivuga ngo ati erega si uko navuze, je navuze yuko tuzogabanya igwirirana ry'abantu, ni ukuvuga ku buryo ubuntu abantu bahora bagwira bizogabanuka. Niba abantu bahora bavyara abantu tuvuga ingozi 20 zahora zivyara mu myaka 3 abana 17, ubuye zizovyara nka 5. Nico yasiguye. Ntihagire ugira ivyo atahuramwo. Abantu benshi batahuye mu majambo y'umutunzi avugwa kuba ari we ari umwe mu bavuga rikijana, kuko yoba yavuze ati ibyo bariko barategura bizotuma abantu bagabanuka. Navuze ko yabivuguruje ati nta mugambi wo kugabanya abantu, mugabo navuze ko ari ukugabanya igwirirana ryabo
ni ukuvuga mu rundi rurimi rw'igifaransa diminution de la croissance y'abanyagihugu canke y'abantu. Ni ukuvuga yuko abantu bagiye guhabwa imiti n'inyigisho zituma badashobora kugwira. Hahandi mu itanguriro twavuze yuko ngo Imana yabaremye barondoke. Yego. Muri iyi minsi mu bihugu vy'i Burayi hamaze iminsi hamanikwa haduzwa ikintu cerekana ko hari abantu babayeho babana bahuje ivyo bahuje. Bihimiriza canke bishimira ko kuba abantu nk'abo bariho ata ruvyaro ruzobakomokako. Ego. Nivyo bishigikira, ukibaza uti ega ninde atanga iryo tegeko? Ico Imana yavuze ni iki? Imana yavuze ngo irabahezagira, ibabwira iti nimurondoke mwuzure isi muyiganze. Ibi twabisomye mu itanguriro igice ca mbere akarongo ka 28. Umugwanizi ariko avugisha abakozi biwe ngo isi iruzuye. Abandi bantu ariko kuko ubwenge si ubwumwe b'abahinga barabisuzumye neza, barabiraba basanga abantu bariho uno munsi uwo bashira mu gihugu kimwe ca Brezil bohakwigwa mbere umwe wese akaronka ahemera. Ariko haravyumvise induru yigwa iravuga. Tugaruke kuri wa mwarimu wa kaminuza, mwari mukwiye kumumenya canke mugasoma ibitabo vyiwe. Ati ukwidegemvya kwa muntu haramaze kugwaho kubera abantu akantu k'ubwenge kakozwe, kandi hariho ibiriko birahinduka bishobora guhungabanya ubwigenge bw'ihitamwo rya muntu hagati y'ubuzima n'urupfu. Kuko integuro iriho nuko umuntu atogira ico ahisemwo, ariko yobaho afise ico ahitirwamwo. Muhava mumbaza muti ahitirwamwo iki? Hari iwacu mu misozi ibitoke vyarahonye ntitwamenye icabihoneje, ariko uwo birondera yobitora. Harakuweho ko ibitungwa biragirwa ku misozi. Ego ibibanza vyose ntibirimwo, ntibafise aho baragira, ariko hari imisozi ikiriho yo kuragirwamwo. Bari bafise amatongo manini boragiramwo ivyo bitungwa, ariko itegeko ryaravuye. Kera bavuga ngo hejuru hari kiriri, mugabo ubu hejuru ngira n'ahandi. Iryo tegeko ryaratanzwe. Tuzi neza, ivyo nivyo twakuze tuzi, ko igitungwa kirisha carisha n'imiti. Ubu rero iyo miti uzotegeza kugura iyindi utazi yivuye, utazi n'ikirimwo. Reka tubandanye, reka dusome ijambo rimwe, ariko nibaza ko twari dukwiye gusoma n'ibice bibiri. Rindira dusome iri jambo riri mu byo gusubiramwo, mu gitabo co gusubiramwo ivyagezwe 30
akarongo ka 19. Imana niyo yavuze ibwira Abisirayeli ati uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona izobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo, nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu. Amen. Mukunde Uhoraho Imana yanyu, mumwumvire, mwifatanye nawe akaramata, kuko ari we bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu, kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye basokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Reka tubandanye. Ego mu Vyakozwe n'Intumwa 8:22 hari ijambo ntasomye, ariko naryo nyene nifuza ko noribasomera uko ndarirenganye uno munsi, hari naho tutazorigarukako uyundi munsi. Muri 8:22 hatubwira iki? Avuga ngo nuko nimubihane ivyiyumviro bibi usenga Imana, kumbure yo guharira ivyiyumviro bibi biri mu mutima wawe. Haleluya. Ego tubandanye. Umugambi wo gutunganya imvyaro. Mu Budagi niho mba, ndahamaze imyaka 31. Ivyaha sivyo nyobewe, vyinshi ndabizi, sinzi vyose. Mu Budagi rero hari imvugo yo kuvuga ego canke oya nk'uko iwacu biriho. Ego rero yitwa ya, oya nayo yitwa nein. Umbajije uti umugambi wo gutunganya ibijanye n'imvyaro ni mwiza, no kwishura nti ja und nein, no kuvuga ego kandi oya. Baratoye ijambo rero Abadagi bavuga ngo yain, no kuvuga yuko si neza gose, harimwo agasorobo, harimwo akantu kadatomoye. Ego ni mwiza iyo abantu bavyifashemo neza, ku buryo batagwanya umugambi w'Imana mu kwica imbuto canke icazivuyemo. Turiko turajana. Ibihugu vyinshi cane cane ivy'iburaya naho bita muri Ogisida, abantu baremerewe gukuramwo inda, gukorora inda ku bugombe bwa muntu. Ubwo n'ubugesera, n'ubwicanyi, kandi turazi ko abicanyi ntibazokandagira mw'ijuru. Ivyo twarabivuze, twarabisomye, ndasubiramwo kuhavuga mw'ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abanyikorinto 6:9. Reka tuvuge bike muri vyinshi bifasha umugambi wo kugabanya imvyaro gushira mu ngiro. Gukorora inda ku bugombe bwa muntu, kugara canke kugarisha inda, kwikonesha no guca amatrompe ku badame naho nyene biriho, kwihinduza igitsina haba mu buryo bwo kwibagisha canke bwo kwitwara. Abantu ba Satani bagwanya Imana. Abantu ba Satani bagwanya Imana bihaye gucuvya imvyaro
bahinduye abantu ingumba, bashigikira imigambi y'abahuza ibitsina babisangiye, niyo kwigira ingumba. Bashigikira inshinge zonona irondoka, kwihindura, kwikoresha imibiri babishizaho. Twibutsanye umubiri w'umuntu ni ingoro ya mpwemu yera, si igikinisho, si uwo gushirako ibicapo, si uwo gusambuza itabi, urumogi canke ibiboreza. Ni ubutunzi bw'Imana. Uba muto, uba munini, uwavutse canke co kimwe n'uwutaravuka, ni uw'Imana. Umubiri w'umuntu si uwo gusambanywa, si uwo, ni uwo kubaka urugo, ni uwo kurondoka, si uwo kwikinisha. Umubiri w'umuntu si uwo kongerako ibice canke gukurako ibice ku mvo zo gushaza, oya. Si uwo gucuruzwa, oya. Ayandi majambo tuzoyaganira kuko ni menshi. Nashaka ndakubwire yuko wewe ufise ishusho isa n'iy'umuremyi wawe Imana. Umubiri wawe si uwawe, ni umutirano. Ejo niwiyahura, Imana izokubaza kuki wanyiciye umuntu. Ejo niwitabagura, Imana izokubaza kuki wantabaguriye umuntu. Hariho abamutabaguye bose, bamushize ibintu ngaha, bamushize ibintu ngaha ku mazuru, bamushize ibintu ngaha ku matwi, bamushize ibintu ku mikondo n'ahandi henshi tutazi, no ku ndimi na hehe. Umubiri wawe gusa, umubiri wawe ni ingoro ya mpwemu yera. Hasho mutazi ivyo bintu byose bagereka ku mubiri by'ivyuma canke ivy'ibicapo, irafise inavyo, irafise nyinavyo abikoresha, akamenya aho uri. Ubu mwese mwaramenye GPS canke mwaramenye ca cuma kimenya aho umuntu ari. Nk'ubu iyi telefone mfise ngaha, ndayisize ngaha, nkagenda nkabaza abahinga, barashobora kumbwira bati iyi telefone iri kuri iyi aderesi iyi n'iyi, ivyo murabizi. Ego nawe wagushizeko kirya kintu kimwe wicapishako, wakwambitse kiriya kintu, arakubona. Ico akubonera niki? Kuko uri uwiwe. Hindukira rero, windukira wihane, ubone ubugingo. Nta kinanira Imana. Imana vyose irabishobora. Muri kano kanya rero, reka tuhagarikire ngaha iki kiganiro c'uyu munsi. Ni igice ca 4, kibaye kigufi, ariko turafise ayandi majambo akomeye agiye kuzoza vuba, aze kubugura amaso, mumenye ibihe tugezemo, ko umunara wa Babeli bahugejeje kure. Kandi abo twumvise ko bashwiragijwe, n'ubu bazoshwiragizwa. None rero wewe ariko iwacu uvyibuke, ni mw'ijuru kwa Data. Yesu yavuze mugiye kwa Data kuhategura ikibanza. Kandi mu nzu kwa Data hari ibibanza vyinshi. Kwa Data hari ibibanza vyinshi. Iyo bitari bihari,
ntobibabwiye. Rero nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi namwe aze abe ariho muba. Nuko Yesu aguhezagire inshuti yanje, ukaba wifuza kudushigikira, urashobora kugira kaga k'umugutya canke ugafyonda kuri sabone ka gakengeri, canke ugakwiragiza ubu butumwa ukabuha abandi, canke ukaduhamagara tukaganira kugira ngo umurimo wa Data utere uja imbere. Bakozi b'Imana, namwe mwese mufise intahe, hano kuri no rubuga birashoboka ko tugira ibiganiro vy'intahe. Ejo bundi twaraganiye n'uri muri Korea, tumaze kuganira no muri Kenya, tumaze kuganira missionnaire wo muri Kenya n'uwo muri Zambia, tumaze kuganira n'abakozi b'Imana bari ngaha no mu Burundi. Wewe ukumva hari ico Imana yagusize ku mutima kiri mu rutonde rw'ibi turiko turakora, kuko aha turiko tugabisha abantu, twahamagariwe gutegura ishengero rya Kristo. Ego, kuko Yesu Kristo ari mu kuza. Maranatha. Muhezagirwe cane, mwari kumwe na Irene Nahazwe mu Budagi.